Mbona jama kamera nayo. None ubikora ikiganiro Starboy wewe nibikino. Oya rindira kwanza boss ari kumwe nibi. Indi. Oya rindira. Mubara munaza gukora ibiganiro mudateguje n'umuntu. Oya. Starboy reka wana ariko none wamuteguje none ushaka ibiki. Oya. Bro tukora Reka man. Yes, bakunzi ba Star TV 257. Yine bakubwira World Beach all the way from Burundi. World Beach waje utavyibushe wonze utawuvyibushe. Hakunzi ba Star TV ari n'abasekirite b'abagangi turi kumwe cyangwa umenga bacunze je. Yes, twage cameraman band kama turi kumwe na Pering no kwado amasano ameze neza cyane. Igihugu cyacu gisa neza cyane uri mu gihugu umeze fresh tuje kuvumbura icyamamare intare y'umuji. Iyi ni World Beach all the way from Burundi. Songo boss World Beach nimeze neza. Irimo n'amamoto no Imani bahezagire cyane rero mwese mko muradukurikirana cameraman fika huko tweke ibyiza bya World Beach. Ushaka kuraja mu mazi ugatwara imoto yo mu mazi amagara mfise reka. Okay, ko biri kost twagiye cameraman tugiye kuvumbura intare y'umuji afise isabukuru. Iyi ni World Beach. World Beach nanu heza cyane ushobora gusokera n'umuryango wawe, ushobora gusokera n'abana bawe na madame ndetse na nyokuru wese ukamuzana. Hari ibyo kujya bimeze neza cyane n'ahantu hatuje cyane. Aba diaspora mwese munyumvi ni washika Burundi utagiye kuri World Beach uzobuhombye cyane. World Beach ni imwe mu nuvuga yuko ni beach ameze neza cyane asa neza ndetse n'abantu basohokera usanga ari abantu bameze neza nta kajagari kabakari. Haba hari na piscine imeze neza cyane umuntu arashobora kuja koga agasa neza. Wifuza rero kuryoherwa n'umuryango wawe ndetse n'inshuti n'abagenzi ushika kuri World Beach. Cameraman 20 tuje kuvumbura intare y'umuji kuri World Beach hano hazimye cyane. World Beach rero murabibona ni imwe mu beach dufise mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu Burundi ndetse zimeze neza cyane. Wifuza gufungura neza ushobora gushika kuri World Beach. Hakora n'abigeme beza cyane abasore b'ababoga nyende bafungura kandi bameze neza cyane harajyoshye cyane. Songo boss World Beach si yambere irakaze. World Beach si yambere ni kazi ndabukuno siga office swaga kubera World Beach. Yes, ko biri kose ni Starboy kuva muri Star TV muri gwa rukundo no wamunezero udasanzwe tubandanya dushigikirana kugira tubandanye gutezanya imbere World Beach. World Beach infiriti zangu ziri ucuvyibu ucutagata niko ndababwiye. World Beach ari amamoto nuru n'amamoto yo mu mazi. Cameraman 20 tuje kuvumbura batubwiye yuko icyamamare Marcus ari hano ari kumwe n'abana pe. Twende Beach murabona ko ari nziza cyane ahantu ushobora kwicara ukumva unezerewe ukumva umeze fresh ukumva n'amapeti yo gufungura utavukanya amapeti ugaca. Iyo uje udafite amapeti yo gufungura kuri World Beach ushobora kugira amapeti mugafungura ibintu bikagenda neza cyane. Waduze batubwiye ko bari muri VIP. Cameraman 20 World Beach irarenze. World Beach imeze neza cyane uje wonze ugenda uvyibushe. Hariho ni tapi zimwe zo kuri stade.
Beach. Gusa wemuna gwa rujama mani gwa ruganje none rwadukubita. Umwe rugangotse ko kwawureye. Uratwitse. Sen. Nona jama kamera nani? Nona ukora ikiganiro sasa. Starboy wewe ni bikino. Oya rindira kwanza boss ari kumwe nibi. Rindi. Oya rindira. Bara munaza gukora ibiganiro mutateguje n'umuntu. Oya. Starboy reka wana ariko none wamuteguje none ushaka ibiki. Oya. Bro tukora Reka man. Reka bisa chama mali. Oya chama mali. Intare y'umuji ndakese. Intare y'umuji asohoka ahantu hambere hakaza. Nawe ukuntu hasanga intare y'umuji. Kurazana uburofa ndi kumwe n'intare. murazi ko muri misi. Uraraba tsino nyama wewe ngaha kubera cunga intare y'umuji. Yateka. Asitari sawa. Umeze neza. Uko poa. Ego, intare y'umuji. Uko salama? Umeze neza papa? Uraberewe bro? Cameraman, mwereka. Tera ku kirato. Turaduga ku pataro. Muona rangaye. Turaduga ku mupira. Muona rangaye. Bro reka ndakwifuriza isabukuru nziza kwanza. Nzi sana ariko bado nejo. Bado ariko bikose. Je nakwitanze. Ibaita surprise. Bana merezi sana. Umeze neza ariko bro? Uri kumwe na Bunduki, uri kumwe n'undi mwigeme hariya John ya Bajaj. Bimeze gute? Soni njari abambwira ati rega intare y'umuji ringa cyamamane. Turinga urazi ko fisa anniversaire. Rega. Yarabyo yarangire ndakesera jenje kuraba intare. Bunduka arakaze man. Arakaze. Arakaze. Jana ni intare. Jana ni intare koko naye ndi intare. Yakuna kumareka ngaho nacyo yanchunze ngaho. Nacyo ndarenze. Nacyo ndarenze ngaho. Nanje baranchunze. Ndi kumwe n'Ijeya. Ndi kumwe n'Ijeya. Baranchunze. Umeze neza bro? Bakwiki none bro. Bro, ingo. Mani kugira nkora ikiganiro kubera World Beach ni nziza cyane. Uje uvyibushe ugenda uvyibushe. Uje wonze ugenda uvyibushe. Je rero geno zanira ikintu bita akaboki. Cameraman urimo. Ujya mu rubia. Rubia rujya runini yagunutse nyama gutagutse. Kwima mala urujya ruganje. Yego. Okay, uko biri kose abakozi ba Star TV uno musore nimwe mu bantu bamaze gufasha benshi batandukanye abaririmbyi ba OLG Oreg ahari hose gatuvuga ati ubandanye kwihangana nimwe mu bantu yama ije modoka mwabona ariko arasoba Oreg ni no musara yari yadukamiye. Umeze neza bra? Safi kabisa. Biri gute none? Meze neza. Ubanza gweje gwiteguriye gute ga brand? Ndagwiteguriye fresh. Hari ibintu byinshi twaba turapanga. Tuvuye gusuma ibintu byinshi. Aho n'ibindi babisigaye ngaha. Biri mu modoka nibaza ko bizaba bimeze neza kabisa. Ngerageje kuraba groupe yawe ya anniversaire benshi bagiye baratanga 200, 300, 500 nimboneka rimwe nabibonye kuri wewe bro. $200 nabibonye. Ana ndutabona. Anniversaire uzokwinjira ufise ticket VIP. Abona abana batanga $200 bamutama Eric. Ndashobora kwafisha ajya muri groupe. Kaore kutamuvuga. Kaore yatanze 300 bro. Hazoba hari n'abandi bantu batandukanye ndetse banakomeye cyane ariko biri kose twari tuzi ko OLG ari hazoba ari ariko nibigikunze ahari hose abandanye ahari ujya n'umuntu wacu. Ahari ni ihangane. Na Jeff byari kunezera tubaye kumwe. Ariko ko bitakunze mukubandanya umuntu yihangana. Papa anniversaire panze gute? Anniversaire panze fresh kabisa.
sinzi ko waravye stati yanje nayibonye musaza mbona ijeye hariya birapanze bye sana uzokwinjira ngo azobafise nuko noja kukwereka mu modoka ariko iyo bogare yawe usanga yifitiye inkumi zo kwinjiza ku buntu ugasanga nyene amatike kumu anniversaire nihagera burya mu boss cyamamare Marcus atagwaye ubuci utekereza kubera wonye tuzina yega ndakuzi nawe ndakuzi gusa iyo ndi kumwe n'umubosi gusegera ka urutipe narukunda kubera ko niyo je ya mbere tuse mu gihugu bunduki nare yego nawe bose ga kuruhande tukumwe n'undi musista cameraman gatumuvugishe nawe nerega sister meze neza ndashima uraberewe cyane nakoze ariko ndakuzi Ngozi niyo nkuru abana b'Ingozi benshi ngo bafise inzobe cyane kubera bigeme bose zibavuka mu ntara ya Ngozi hari imbeho nyinshi ariko iyo ahantu hari imbeho nyinshi usanga hari abantu birabura ariko Ingozi benshi bafise inzobe nyinshi imana yaraduhezagiye cyangwa abana b'Ingozi mwese mwaravuganye mu manuka ibujumbura b'inzobe oya si ukuvuga uko ahubwo nyene nivyo imana yikoreye avuga ati reka intara ya Ngozi nyene abakobwa havugira ndabatagacisha aho abantu ntawe bafise utabizi kabisa yuko Ingozi yambaye abana benshi abanyabujumbura bakunda abantu bafise inzobe urumva ko badosha baherera Ingozi ni karibu ariko ntacyo bitwaye amazina amazina ni Honorine ndayavuga yose nawe uyavuga iryo bakunda kumpamagara ni Monti Monti sigura iki Monti urumva ni umukinyi yitwa Montemare nakunda muri filime hama nashatse kurigira abbreviation bashishashaka kuvuga Monti ni Montemare ivuye muri Montemare uno musi wicaye ngaho uri kumwe n'intare y'umuji cyamamare muri mu biki ega abantu bashobora kwibaza byinshi ati ngo mwasohokanye batazi ko muri ko murategura urubanza urumva intare y'umuji cyamamare Marcus no mufata nka mu brother wanje n'umuntu aramfasha byinshi kabisa afite umutima mwiza kuri jewe nanje runo rubanza rwiwe navuze ati kanda kandi murambona niyo akavura kaguye uvuga ati ngo ntwa kaguye usanga namwandikiye ati vraiment ngo depose ndahaye n'umuntu ahita yanyaruka ubwa mbere mu bantu ba mbere umuntu wa mbere nitura akanyaruka ikibazo nyine ndamwituyeko no cyamamare Marcus uko biri kose iyo umuntu akora icyiza utegerezwa kumushyigikira kandi ukamuvuga neza iya anniversaire yiwe ntegereza kumushyigikira ndamwereka yuko ibintu byose yafashije atataye umwanya nyine twako turapanga twashatse ahantu hari akayaga kameze neza dupange nyine ibijyanye n'urubanza rwiwe jo je ndi muri service nyine ndiko ndamufasha utuntu tumwe n'utundi ejo kabisa urumva nyene hazoba hahiye hazoba yiwanene nanje ndimwe ariko uko biri kose navuze ati reka ndamubinda hagenda hose reka renda kubwira amateka y'uno mutipe uno mutipe agwaye imodoka nigonga imoteri uno mutipe agwaye imodoka usanga ari nziza cyane asanzwe ari umukomisiyoneri ukeneye imodoka nshasha ize ni nshasha wicaramwo ari bubaye wa mbere kuyicaramwo Marcus mwegere adufasha byinshi bitandukanye urabona service zo ngaha zirihuta karakari kinyota uri kurandaba kwa kameramani wanje anwa bya bibimbiri bimbi bimwe binini bunduka ariko aranywa amazi piga hapa sasa piga hapa Marcus kameramani ariko service zo muri World Beach cyo gituma hakaza Marcus rero bimeze gute abantu bazoze cyo ni bose cyane benshi abantu bazoze kabisa turyoherwane no kwishima okay ufite amateka menshi abakenera imodoka bobo cyangwa abakenera ibindi bintu bitandukanye si imodoka gusa iyo uri umukomisiyoneri ari gusanga wagiye muri byose haba mu mazu haba mu mamodoka ndetse ukajya no muri byinshi bitandukanye bakuronye gute urashobora gutanga akanimero kawe kumbure hari umuntu ashobora gukenera imodoka nziza yaba occasion imeze neza ikiri nshasha yaba nshasha igitabugwa mu isashi no mutipa arabikora cyo gituma ndamwemera cyane amba hagufi amaze kumfasha byinshi muri Star TV nanjye sishaka kumwangusha sitaki kumwangusha n'umuntu nyene nuba cyane kandi ntanzigo yifitiye mu rundi nigiri ahantu habura ya tagisi kiza kuntu nikomeze Jeff umutima mwiza kandi bizogaragara ejo bizogaragara uzora amatwa asumira mu ntanzoga ya Brarudi zo bihari naguze njabuka gusa njabuka zonyene reka rero zino munsi ejo so umunsi wo kunywa inzoga za Brarudi ejo uzonwa injabuka ushaka nabonye amatike ngo hariho ma VIP
Bamutama Eric. Bamutama Eric. Banayuhi Niho Bakaure. Niho Niho bazoba bazoba bari babibale. Abana bose mu gisagara cya Bujumbura ngo bose ngo niho bazoba bari. Bose niho bazoba bari kabisa. Uzobibona ejo. Ejo nanjye nzobabera ijisho nka Star TV. Reka nakwifuriza isabukuru nziza mbaye wa mbere nico gituma nashitse hano bwana nshobora kwifuriza isabukuru nziza hakiri kare atawunda arabi. Inga kare ariko. Ariko kuri YouTube nawe nta kiganiro boss. Kiganiro ni ikintu gikomeye cyane. Merci sana kandi ndagushimiye kuba wiyumviriye iki kintu. Ndagushimiye cyane. Cyane ko wasohokeye ahantu hakaze muziki. What bitch? Arakaze. Arazimvye kandi hararyosha ariko ni yazimvye cyane. Basi. VIP mweta. Bereke Tanzania y'abajyasi. Twe tuba dukazi tuba dushushe. Bereke yuko ari ahantu hameze neza na cyane bari abadiaspora bagiye. Abona ukuntu hameze. Haraboneka. Reka ndagushimire cyamamare akajambo ko gusoza ko yadusina abasozera ikiganiro. Urubanza nibaza ko ruzogendana neza Imana yo mu ijuru je ndayizeye Imana itegezwa kubikora nitwa ndayizeye kandi azurubanza ko ruzogenda neza akajambo ko gusozera papa. Akajambo kamwe no babwira ndabakunda abantu bose. Hama uzoza kuri anniversaire yanje wese. Imana imuhezagire ndamukunda cyane gose. Usiga n'akanimero kugira bakeneye akanimero zokafisha kuri iki kiganiro ntacyo batokabona. Sinyavugira aha. Oya no ukavuga no kavuga. WhatsApp ni 70 511 603. Arashobora kunyandikira yo ni pasa uganyandikiye ndashobora guca ndamuha ipasa reka renda kwifuriza urubanza rwiza. Merci sana. Ariko cyamamare. Ejo zobatahaye. Ahubwo kuri ni style shasha. Style mvuye kugura nyinshi kwa Joboy. Joboy fashion. Imodoka yuzuye impunzi. Joboy fashion. Joboy fashion. Nawe ni mani muhezagire. Akorera ajya kwakira wata imbere yo kuri wa karere. Ahantu hari impunzu nziza zikaze wambaye cubera. Kiratu usanga gihenze. Ibirato bizivye meni bizi ubona amapantaro ubona. Neni birega boneleka. Tubikari. Amarora kugwa $100. Safi sana. Zingofero zose ni ututora nashobora kwajya kwakira wata mucamuhabona. Kwagere. Sister reka nanda kwifurize kumufasha urubanza neza gusa bana bingozi mugabanye inzobe basi bazotume babahereza mbega mukorogo basirabuze. Twe nitwikoroga dufite inzobe Imana yaduye. Yo nkubuhuye n'umuhungu akavuga ati je nakwanse kwera ufise inzobe ca bigenda gute. Igari abahungu bakunda abantu ndazikora unye kwera yirabuze aca shaka wewe. Ndiko. Ariko yamaze kukwifuza. Umuntu umwe wese afite kuri. Yingo ngaho imbere y'umwana. Yingo. Aho mba nakoze icyaha Starboy. Oya sinakwifuje nuko. Aho mba nkoze icyaha kabisa. Okay, by the way nawe reka ngira icyo mvuze. Nawe ukeneye akazi nyene ko gukora aha. Kabisa. None bagukeneye bagukure hega. Okay, abankeneye Facebook yanje ni Bunduki Burundi abbreviation ya BD. Ama nimero yanje ya telefone 61 040 250 na niyo ya WhatsApp. Ugukeneye aca kuronka. Ya direct. No muri mariage wo kugira podcast w'imuzenya. Ushake usohoye umwana. Usohoye iki? Icyari cyo unkeneye ndaguherekeze ku mudemo wawe. Ndaguherekeze ruguru. Ndaguherekeze he? Niwe gusafa kuno. Urumva nawe yubure musore agomba kuja kuri mudemo w'abandi. Bose bamukubita. Akujanye ugacuba kubomora nkana. Fa kubona inoti. Urazi je Starboy. Nawo ntabura ngaha ugashiramwe amabombe. Ntangirire nabi gusa. Umbwira ati genda uyajana habaraguha kanoti. Je no genda kuko ndikonda pamba. Wewe wirukana inoti. Wirukana inoti ji. Kuko muri iki gisagara utagira inoti. Nubona umuboss wanje cyamamare. Boss intare yo mu muji. Abantu baramuzi baramumenya kandi kubera kashi siyo. Ukeneye Lamborghini niwe, ukeneye Rolls Royce niwe. Umva ko afise ka. Okay, reka uno musista nawe tugire agire cyagize mu gusozera. Ana urufite ibyo ukora gasisi. Jewe. Ubona ga promotion ukeneye. Andi umunyeshuri asanzwe ariko ndakeneye akazi ashobora kwiga uri kurakora n'akazi. Uwabona akazi ka mbere ashobora kukabona kibazo. Kavuga ati kana guhereza akazi. Akariko kose ariko ugakora. Jovana. Ikoze nuko musigaye mukunda inoti cyane. Reka shabara yadutumye. Barabatumye. Ntabyo kuduha. Oya kirazira kwicara kurera amaboko si byiza. Yes abakunzi ba Star TV ni Sabo ini World Beach amwe mu ma beach meza cyane mu gisagara cya Bujumbura ndetse mu Burundi imeze neza cyane haragatapi kameze fresh mengani kuri stade
iyi niyo bita VIP imeze neza cyane ushobora kuhasohokera n'umwana wawe urashobora ndetse bose mukaza hano mugaterama mugasangira kamwe tubiri dutatu kandi n'akabeyi ni keza cyane ntacyo kabaye ni World Beach rero ntahandi uzoyisanga atari hano uraza gufata rino barabara vere Gatumba muca muribona abantu batahazi uraza kuhabona ahantu handitse World Beach cubibona directement cubibona n'ahantu hameze neza inkoko yaho irahenze buri kintu cyose kirahenze kandi service zaho zimeze neza cyane Imana ibahezagire bien time kwa kumwe na Bering no kora dufasha amasana ameze neza cyane tuje kwa cyamamare tugenda tunyoye inzoga yanje ko ndayinwe urabona ibisusu